aba bantu rero b'Abisirayeli ngaha twabonye babwirwa ngo ikangure wambara inkomezi zawe yewe Siyoni, ambara imyambaro yawe ishajije yewe Yerusalemu wa murwa wera, kuko uhereye none muri wewe hatazoshika utakebwe canke igihumanye. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Nano majambo rero turiko turavugana ko Abisirayeli babwirwa ngo bikangure, bakwiye kwikangura ngo kubera iki? Kuko uhereye none ngo igihe kigiye kuza, uhereye ico gihe baherewe isezerano, nukuvuga hari hatanguye iyindi sezo nshasha, aho ngo atagihumane canke utakebwe, nukuvuga umunyamahanga, umunyabyaha ngo azosubira kwinjira muri Yerusalemu ngo agende yikorera ibyo yigombeye byose, nk'ibyo abanyebabuloni bagize, bakinjira bagasambura igisagara c'i Yerusalemu, ndetse n'ababi Yerusalemu nabo nyene bakabatwara. Imana yacu ni dutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cuno musi. Basabwe rero ngo kwikangura naho hikangura umuntu asinziriye, hikangura umuntu ari mwitiro, hikangura umuntu atari maso. Umuntu ari maso ntushobora kumubwira ngo yikangure habanamba. Byumvikana ko mu buryo bw'ukwemera Imana, mu buryo bw'ubuzima bw'ukwemera, bari basinziriye, bari mu gacerere, ntibari bagisenga, ntibari bagisangira ijambo, ntibari maso. Imana ibaravye yababona nk'abantu baryamye mu kondora zose, ariko Imana mwibanga ryayo no kubw'imbabazi zayo no kubw'urukundo rwayo yabakunze, Imana ibabwira ngo nzanywe no kubabwira ko ibihe bigiye guhinduka. Uhereye none yamwe bwoko bwanje, ibintu bigiye guhinduka. Umve rero kugira ngo bigende neza, ibigiye kuba hamwe vyoza mukimeze gutyo, hamwe vyoza mugisinziriye, hamwe vyoza mukiryamye mukondora zosi, ntivyogenda neza. Ariko igikwiye kandi kibereye ni mwikangure, yamwe bantu banje, va mwitiro murimwo, va mu ntege nke murimwo. Erega ndi Imana yanyu, ndacabakunda, ndacabitwararika, kandi ngiye kubahindurira ibihe, ngiye kubahindurira iyindi sezo. Uhereye none ivyabaye ntibizosubira kuba. Imana yacu nihimbazwe bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Burya rero tugomba duhave turangiza, ariko mugabo sinzi nawe urashobora kuba hariho ibyo wasengeye igihe kitari gito, igihe kimwe byarigeze kumbako ngira umutwaro wo gusengera abantu baraho, bari abantu babiri canke batatu mbere, ahubwo twari kumwe mu buhungiro. Igihe kimwe mbona ko bariko baragira ibintu by'ubupagani, kandi bitwa kumengo bitwa ko basenga, bari no mu mihari wanashaka kumbure itandukanye. Murazi ko mu mashinga atandukanye hari imihari. Hanyuma rero ndasenga ndavuga ngira umutwaro, ni mbona aba bantu bacokora izina ryawe kandi bitwa ngo basenga Imana. Aba bantu kandi bigenza uku, numva intahe zabo mbi, niyo bagiye mu bikorane vyabo, mu mihari yabo no mu bindi, numva ibintu bagenderamo, numva birambabaje. Kandi muri abo harimwo umwe wo muri famiye, reka mvuge gutyo. Hanyuma rero ndasenga igihe kitari gitoga, imyaka itari mikeya, ndabagirira umutwaro. Kandi muri ico gihe nari mu bihe vyiza, novuga ngo by'ubuvyuke, nukuvuga nihaye gusengera ikintu, nagisenga nababa n'umwaka, nababa n'imyaka ibiri, navuga nti sinzocereza kugeza igihe isengesho rizobihindurira. Imana yacu nishimwe. Hanyuma ariko mugabo igihe kimwe hagera igihe vya bintu twarimutse turavayo twimukira ahandi mu yindi ntara. Hanyuma rero haragera igihe ndabivamo byo gusengera ya mitwaro. Hanyuma mugabo ico nkundira Imana yarabikoze, barakizwa ba bantu, baba bakizwa
kandi n'ubu barakomeje barabandanya. Ariko mugabo ikintu cambabaje nuko naho byakoretse jewe nagize nte nari nareburuwe nadehukiwe nabivuyemo nacise intege. Imana yacu nidutabare. Sinzi birashoboka ugasanga hari ibyo umaze iminsi ucamwo, warasenze warisonzesheje warategereje wabayeho ubirindiriye, yari amasezerano kumbure n'ivy'Imana yagusezeraniye, ariko hagari igihe urabivamwo ubora kumera umengo ivyo bintu ntibizoba, ntuzotabagwa, ntuzishurwa, ntuzoronka inyishu y'ibyo wasengeye, y'ibyo wabwiwe n'Imana. Ariko muri kino kiganiro igitondo gishasha nzanywa no kukubwira no majambo ngo nawe uyagira umunzani uyahagarare kuyipimeko, uyagira icirore wirabemwo. Kumbure ntawuzi impamvu iri jambo ari wowe uryumvise, hariho abatazoryumva, hariho abatazoshika kuri ino video dushize kuri runo rubuga rwacu ngurukanabumenyi. Ariko wewe ushitse kuri ino video, mbega ntabyo wari ufise, wari utegereje igihe kirekire, ariko wamaze kubivamwo, wabivuyemwo, wamaze kugwa, wasinziriye, utagisenga, utakivyibutsa Imana, ariko kandi wari ufise amasezerano. Kubera ko isezerano ry'Imana ritabora, kubera ko Imana icivuze igishitsa kiretse umuntu we ubwiwe yagisezeraniwe avyitwayemo nabi, nzanywa no kukubwira ngo ibihe bishasha bigiye kuza, sezo nshasha igiye gutangura. Hari ibyo wari urindiriye igihe kitari gito, hari ibyo umaze igihe kirekire urindiriye, hari ibyo wasengeye, hari ibyo wavuganye n'Imana, hari amasezerano yawe n'Imana. Umva, kugira ngo bigende neza, kuko Imana yiteguye kubikora, Imana yiteguye kubishira mu ngiro. Icyo usabwa kwikangura. Yewe wa muntu ufise ibyo wavuganye n'Imana, yewe wa muntu ufise amasezerano wavuganye n'Imana, raba kutaryamye umukondora zosi, raba kutasinzire mu buryo bw'imkemu, ugasanga na ya masengesho wari usenga ntukiyasenga, ahubwo impembo y'umwana ikabigiye gupfa mu magodoka. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, nano majambo rero ukwiye kwikangura. Bano Bisirayeli babwiwe ngo ikangure wambara inkomezi zawe, ico ni kimwe. Icya kabiri ngo ambara imyambaro yawe ishajije, wihane, wezwe, utunganywe, kugira ngo ivyo nagusezeraniye bigushike ko. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, tugomba dusenga Imana rero. Sinzi, raba kutarambiwe, raba kutabivuyemwo, raba kugihagaze neza mu kwizera, raba ko amasezerano wawe n'Imana ukiyarimo neza, raba kudasinziriye, hanyuma wikangure. Iki gihe birashoboka yuko wowe batari bazi ko ico gihe cyo kwikangura, bavuga ngo karabaye, batangura kumenyera kwibera iyo nyene muri ico kinyago babayemo. Ariko Imana kuri programme yayo yavuga ngo igihe cyo gusinzira kirarangiye, shira iherezo ku gihe cyo gusinzira, ahubwo abantu bitirirwa izina ryanje nibikangure, kuko nzanywa no kubahindurira ibihe bigiye gukuranwa, hagiye kuza igihe ibyo byababujije amahoro bitazosubira kuronka aho bicukundi. Imana yacu nidutabare. Birashoboka rero ko ufise ikibazo uhanganye naco imyaka myinshi, ariko mugabo hamwe wo kwinyiganza, hamwe wo kwikangura, hamwe woba amaso, hamwe wo kwambara imyambaro yawe ishajishije ukwera, hamwe wo kwezwa ugatunganywa, ndakubwiza ukuri wo kumva kanyangende mu buryo bw'imkemu yuko igihe kigiye guhinduka, wo kumva ko atari igihe cyo gusinzira, ahubwo ari igihe cyo kwitega gutabagwa n'Imana. Imana yacu nidutabare kandi himbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha cyo namusi, tugomba dusenga Imana rero. Namagwara aho kandi kuvuga menshi siko kuyamara. Murazi wa kino kiganiro kidafise intumbero yo kumara umwanya muremure. None rero mbega wumva hari ivyo wari umaze iminsi bituma ubonekana kusinziriye,
wabivuyemwo warambiwe warasenga ntugisenga wararambiwe wararirimba ntukiririmba warabivuyemwo kandi by'ukuri wumva ko wari umuhamagaro wawe mbega hari ibintu wumva warahevye no gusengera hari n'ibintu wumva wari umaze imisi uvuga ngo je bya bintu ngira ngo si Imana yari yaravuze nagomba ngo ubwire Imana ati Mana mbabarira amaraso yawe mboneke ko narakekeranije ibyo wavuze ariko kandi wewe nta jambo ryawe rivugwa ngo rihere uri Imana ikurikirana ijambo ryayo ivuze mpaka irishikije none rero ni jewe vyananiye wumva wobwira Imana ati Mana byarananiye byarangoye narananiwe narabivuyemo imbabazi zawe zimboneke ko nemeye kwikangura nemeye no kwihana nemeye no kwezwa nemeye kwambara imyambaro ishadishije ukwera kugira ngo ibigiye kuza ibihe vyiza ugiye kurungika binsange niteguye kuko ntibishoboka yuko wakira ibihe bishasha ukiryamye mu vyaha ukiryamye mwitiro mu buryo bw'imukemu oya ntibikunda Imana yiteguye kubikora ariko nawe usabwa gukanguka no gusubira kwambara imyambaro y'ukwera kw'Imana ukihana ibyaha ukeza ugatunganwa hanyuma Imana nayo igakora akazi kayo none nayo majambo mwese bayumvise Imana nyina amahoro ibaho mu gihe tuzosoma mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha wewe mushasha kurikanya kino kiganiro twagusaba gushonda kuri subscribe kugira ngo kumbure urubuga ruterukura tubone ko tudatamba twirorera kandi nawe igihe tuzoba dushize kuri video uzoshobore gucibona atangorane bidatevye handi hoho iyo utabigize utiyabonesheje urashobora kuzobona video ije kuri YouTube yawe haheze ukwezi canke haheze n'umwaka ugasanga nawe ntiwabanye natwe uko bukeye uko bwije kandi turiko turagwana intambara nubwo bitoroshe imyanya igoye turiko turakora ibishoboka vyose ngo tugerageze uburyo bwose ibi biganiro biboneke ku munsi kiretse iyo byagoranye ntitugomba ko ari umunsi n'umwe twomara atakiganiro dushizeko murumva rero yuko utabanye natwe utarose ya notification yacu nawe uzohomba ibiganiro byacu kandi bishobora kugira ahandi hantu bigukuye wowe ufise igitekerezo vyiyumviro duterera intererano ibyo tubwira mu ntumbero yo kwamerera kino kiganiro nari no vuga butumwa urashobora guca muri commentaire ukavugana natwe bitubwira cyangwa ukaraba ku mwidondoro wa runo rubuga hariho amanimero yacu ya WhatsApp ugashobora kubitubwira hanyuma aribyo dukosora tukabikosora aribyo duhinyanya tukabihinyanyura aribyo turushiriza tukarushiriza aribyo dutera intege natwe tukarushiriza kubona yuko vy'ukuri biriko biragenda neza tugashima Imana mu mutima nuko rero nana majambo twumvise tuzosoma mu kiganiro cy'ubutaha igitondo gishasha dusenga Imana mwami Yesu turagushimiye cyane kugana majambo twumvise uvuganye n'imitima yacu tubwira ko dukwiye kwikangura tukava mu itiro tukava mu vyaha tukambara imyambaro yo gushaza imyambaro y'ukwera hanyuma tukitega rero ivyo ugomba udukorere ibihe vyiza ugomba guhindura bikaza bidusanga twikanguye turi maso urakoze rero none rero umuntu wese akurikirana kino kiganiro mugabo agasanga wewe yari yarabivuyemo yari yararambiwe yari no gusenga rero akibisengera bya bindi kandi bari warabivuze ku mugabo akavuze ati ndikanguye misemo kwikangura Mana mbabarira akaba yemeye kwihana Mana mbabarira iyo umuntu n'umubabarira umweze umutunganye yemegwe nawe asubire kubaho ari maso kandi ashadishije ukwera maze ibi bihe bishasha wasezeraniye Abisirayeli nawe bimusange ari mu kibanza ugomba yuko abamwe urakoze wirigwane n'abagiye kwirwa mu bikorwa byabo bya misi yose ubabere inyishu imiryango yugaye yugurure ibyo ugomba byose bishashikare kubabako maze tuzosubire guhura mu kiganiro igitondo gishasha cy'ubutaha twese dushima izina ryawe kandi dushima yuko hari imitwaro wishuye ko hari ibihe bishasha waciye ukora uherekeresheje ibimenyetso n'ibitagaza n'ino jambo ryawe urakoze kuri Imana byose ubikore gutyo mu izina ryawe gera Kristo Yesu tubisabye tubyizeye amen.